Inyuma y'indwi imwe ivyigwa mu mashure nshingiro n'inyuma y'ashure nshingiro bitanguye, umuvugabutumwa azwi nka Prophète Joshua aherutse guha ibikoresho vy'ishure imwe mu miryango y'amikoro make iba ku mitumba ya Muyange na Rugunga ya zone Gihungwe intara ya Bujumbura. Francine Baseka, umwe mu bavyeyi b'abana baronse ivyo bikoresho, arashima uko gushigikirwa. Mfise impfuvyi zibiri, umwe yiga wa gatatu uwundi wa kane. Yesu narimuzi n'urukundo rw'Imana, Imana yamukoreyemwo. Yesu ari mw'ijuru kuko akorera Imana, agakora bisimisa Imana, akemera nawe Imana ikamucamwo akaduha amakayo. Imana nimuhezagire kandi mugwirize ubumenyi bugume buduga buza hejuru, adukorera ivyi kandi muhimugisa kandi abone kure kandi daturi mw'ijuru. Imana iguma imuhezagira aronke byinshi byo gufasha impfuvyi n'impfakazi. Arakoze Yesu, Imana imuzi imbere, iyo azoza hose Yesu amubera umuderefa kandi amubera umutabazi kuko atabara impfuvyi n'impfakazi. Umwe muri iyo miryango y'amikoro make aho Igihungwe niyo mu basangwa butaka. Jerome Ndabarushimana ni umwe muri abo bavyeyi. Nuko mwiyumviye natwe ubwoko bw'abasangwa butaka bakaba barimo, no kuvuga ico noshima icambere, Imana ibongera umugisi iyo mwakuye hose, no kuvuga nta kindi no kwigwa ndavuga. Turabasimiye twebwe ubwoko bw'abasangwa butaka kuko nta kundi twosima atari uko, no kuvuga Imana ibahezagire kandi zobongera imigisa, ndetse aba bana b'abasangwa butaka baze bige bavemwe abasinga amateka, bakenguriza amateka, abasikiranganzi, ndetse n'abacamanza nabone bazemwo. Nta kindi nosima atari ico, ibisigaye tugira umwami Yesu Kristo tuganze. Abasangwa butaka ntitwari tumuzi, ahubwo Imana imuhezagire ko biyumviye kugira ngo bafashe ubwoko bw'abasangwa butaka, ahubwo Imana imwongera imigisa aronke byinshi, ndetse aba bana b'abasangwa butaka bariko bariga nabone bazovukemwo abapasitoro, abamenyeshamana, baze no hanze kwiga kugira ngo baronke amashuri y'isi. Abajeje intwaro muri ico gice baravuga ko hariho uguheba amashure kw'abana bava muri iyo miryango y'amikoro make, ko rero ko kuronswa bimwe muri ivyo bikoresho bishobora kugira abo bifashije kugira bagume mu ishure. André Sibomana ni umwe mu bajeje intwaro kuri iyo mitumba. Kuri twebwe nk'abaserukira intwaro turashima ibikorwa by'uwo muvugisha Prophète, ku buryo yiyumviriye ko abana bacu bamwe bari barahevye amashure. Turashiramwe ingufu twebwe abajejwe intwaro yuko bosubira ku mashuri, mugabo hakabura ibikoresho. Rero impfuvyi zose zibona kwiga, no kuvuga turafise ibyishimo ntangere kubw'uwo muvugishwa Prophète yaje kugira ngo afashe abana bacu, abakabaha ibikoresho by'ishuri. Yaraje turamwakira kuko umuntu aze avugira Imana wose umuntu twoca tugwanya, ahubwo twarashigikiye iciyumviro ciwe kandi ibyo byiyumviro twasize imbere, twamwakiriye bigatuma ashiraho rino shengero, arico catumye n'uno munsi bigera ku ntambwe yo kuronsa abana bacu ibikoresho. Akamo twotera abandi bakozi b'Imana nuko nabo nyene batobishira mu majambo gusa bavuga Imana atarico bariko barafasha. Turashima rero ivyiyumviro by'uwo nawe nyene kumbure abo bandi bakozi b'Imana bo mubonera ko akarorero kwibi bikorwa ari karakora, nabo nyene ibikorwa bakabibandanya nabo bagakora kugira ngo bunganire leta mu bikorwa nk'ibi by'iterambere, cyane cyane nko ku bijanye n'ibi by'indero ku bana, kugira ngo kubera ari bo Burundi bw'ejo. Nk'iki ciyumviro ari karashira imbere cyo guko abana bo kwiga ni ciza cyane, turagishira. Abana bari mu baronse ivyo bikoresho nabo biyemeje kubandanya bigenza neza mu vyigwa. Umwe muri abo bana ni Cleria Irahimbaye. Abagira neza bamaye amakaye mu mwaka uheze ndiga, n'ubu banyongeye ayandi, byarangiriye akamaro, naciye mbu wa mbere. Barakoze, Imana ibahezagire, bazokome bafasha abantu. Njyewe nzokwama mbu wa mbere
nzokwiga cyane nzoze ndaba uwa mbere. Umuvugabutumwa Prophet Joshua yaronkeje ivyo bikoresho iyo miryango arasigura icyamutumye gukora ico gikorwa. Kaze cyane kuri Mahanaim Prayer Mountain, umusozi w'abamarayika, aho Yakobo yavuze ngo sinarizi ko ari inzu y'abamarayika. Hariho byinshi bigaragaza ubukuru bw'Imana n'ijuru ngaha. Shambere nizera ko inguvu zihambaye mu muntu ni inguvu zo mu mutima. Hama ku batabizi nakuze ndi imfuvyi, nararota cyane yuko umunsi umwe nafashe imfuvyi. Nibuka ko nigeze kuvuga ko nzokora ikintu cyitwa orphan for orphans. Bizugira ngo mbere ko nyizwa narizi ingorane imfuvyi zihura nazo. Cyo nicyo cyambe. Ariko maze gukizwa naronse energy yo kubibamo. Hama rero kuba navutse mu kwicenda, nakijijwe mu kwicenda, ishengero ryataguye mu kwicenda, Eweke Ministry totangiye gukorana muri ville mu kwicenda, ibintu byinshi matana no kwicenda. Kuba rero mu kwicenda ari nigiye abana bagaruka ku ishure, kacaka bakajyo keza ko gucelebra ivyo bihe turiko turatunganya ibindi bihe, kuko nimba uyu munsi tugezaho tugeze mu myaka dufise nuko tugeze kuba abana. Hama birashoboka ko tuye kuba tumeze neza cyane iyo tuye kuba twahuye n'abadufasha kuva mu buto, ariko Imana ishigwe hejuru aho tugeze turashima. Cha tuyumvira rero ni igiki tuko turakorera abakiri bato cyane cyane bitwa imfuvyi, kuba tubafasha rero kubijanye n'amashure. Kuri twebwe nibaza ko ari objectif yaraba kazoza. Ico ni cyambere. Cya kabiri ni twovuga ko tuvuga Imana tuterekana Imana. Imana n'urukundo, urukundo nyago Imana yakunze abari mwisi gwatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi. Ni gikorwa cyakoze muri present ariko gifise impact muri future, cyakoze mu kubuka ico gihe gifise inyungu mu kazoza turiko turabamwe. Rero uri umuntu w'Imana uriyumvira mu kubu gategerezwa kugira impact n'ikintu gikomeye muri kazoza. Nico gituma tubikora. Ica kabiri ni kugira ngo tubakundisha Imana aba bana. Turi mu isi irimo speed iri bizarre, turi mu isi uko imisi igenda niko abantu bihakana Imana, turi mu isi uko imisi igenda niko abantu bapinga ubukuru bwayo bakanapinga yuko itigeze ibaho cyangwa itariho. Ariko bano bana biga bemezwa ko ari Yesu yabafashije, bizobagora cyane abantu guhanagura uwo Yesu mu mitwe yabo, kuko Yesu azobafatanye no kubarema, afatanye no kwiga kwabo, afatanye n'ibindi byose. Wajije ngo inguvu zivahe, kwa cyane cyane abantu babona inguvu z'amafaranga. Nzokomanda kavuga kenshi kuko ari abantu babibona gutya akavuga turabizi arakeneye imfashanyo. Agomba babwire ko bino bintu ari bikorwa nkoresha uburyo mfise. Iyo bishitse akaza umuntu umwe canke babiri akongereza ibihumbi 100 canongereza abantu bo gufasha, kuko kuri jewe sinaryoherwa yuko igikorwa nk'iki kirengana nakoresheje uburyo bwanje. Uyu munsi nariko ngira meditation narigira ngira narimwe, suko dufise byose, dufise Yesu, dufise byose muri we, ariko tuba dufise natwe ibyo dukeneye. Gaca nimvira Imana nimba ngiriwe ubuntu abana 196 batari bafise ikibafasha, nizera ko basi umwe muri bo iyo binkomezi zituma natwe kubadafi ariyo abandi. Siziko mvuze abandi umengo mvuze abantu ari abamarayika, ari ibintu natwe bikeneye inkomezi z'abandi bantu. Iyo ugomba ko abandi bakugirira nawe ugira iki ukigirira abandi. Nizera yuko ibikorwa nk'ibigira ijwi apana gusubu no muri kazoza. Wabonye neza ko ari abagiye kweza muri uno mwaka. Cagiye mwabonye naje gufasha, nanije gufasha abana 5 bategezwa kugenda muri interna. Bobo vyategezwa kuba ningoga, nategezwa kuba amakaye kuwa 6 w'indwi heze. Hama basangwa butaka. Sinzi gutuma bakunda kubatandukanya mu kuvuga ko kubera ko ari imvugo abantu bamenyereye barimo. Nibaza ko ari n'akarere kose twafasha ubu no mu buterere twarabafasha cyane muri yo cadre, ariko sindabafasha kubera ivyo, je ndabafasha kubera abantu kandi n'abantu beza b'Imana. Rero ivyo birangora cyane gukoresha amaterme. Bien sûr terme ishoboye gutuma umuntu aba identifié, ariko uravye mu bana wumvisemo n'amazina y'abayisilamu. Kiro gikorwa rero kiraba kazoza, kiraba abana bariko barakura bamenye ko abakundana bakiriho, bamenye ko umwana nimba abavyeyi bapfuye ntiyapfuye ari abo mufasha. Nico no mutima rero nta birangora kuvuga amakategori ko gusa umuntu wese avyumva yumve neza ko atamuntu numwe adafashwa nibi bikorwa, na cyane cyane ko ibikora Imana darura icyo umuntu ari biharura ic'Imana iri, hama Imana ikacikorera bose bari muri besoin. Ndazi neza ko umuntu afite icyo bita independence agahitamo ivyo ashaka, ariko ikintu umuntu adafise no kumenya yuko ubuzima bwiwe biri mu maboko y'Imana. Icyo umuntu adafise
no kumenya ko icyakoze cyose uyu munsi gifise icyo gikoze kubijanye n'akazoza kiwe. Je no muhanura yuko muri bino bihe nk'ibi yofata ubwo buryo akawufashisha abana. Kuri je byensi birumvikana ko icyambere no mutumako no mutumirako no kwakira Yesu kugira ngo inyota ya Yesu ikure ku inyota ikindi cyose gishobekwa kitokera mufasha kitako kiramwubaka. Ikindi sabo bonyene n'abantu bafite amakaye yasigaye bakayabika mu nzu kandi ari abana bakeneye amakaye. Byari nari muri eglise mbona umwana muto afite nk'imyaka 15-16 ahagaze imbere yanje arambwira warakoze waransengeye. Ndavuga okay umwana muto aje gusima amasengesho hacavugira ngo aya makaye niyo yasigaye. Jenesi kwanza aje kunyereka amakaye yaronse kumbe yasigaye yose yaciye yanzanira kugira ngo tuyafashisha abatishoboye. Candamenya yuko ibyo tuko turakora ibyo turavuga bifisi abiko birakora ko nico gituma n'ubu mvuze niwemere ko ayo makaye aguma mu nzu niwemere ko igice cy'amashure gitangura ataco wafashije umwana base baza umwana wawe mbega ku ishuri wanyu nta mwana birukane kubara amakaye ujeyo ugira icyo ukora wibuke ko ibikorwa byiza dukora uyu munsi ni nk'imbuto duteye biribwa ngo dutere ku murango dutere no ku mugoroba nuzikiza kumera n'imbuto nziza duteye hazomera ubwenge hazomera abaganga hazomera abatware beza bejo hazomera abainformaticiye beza bejo hazomera byinshi kandi bizotugaruka ko hazomera abapilote uzosanga umunsi umugiye mu ndege kumbe uriko arayigendesha no wagurika natovyibuka Imana izomenya ukuni bahuza Imana ibagirire neza. Abana barenga 190 bakaba aribo baronkejwe ivyo bikoresho by'ishuri.